Igihe bariko baradukurikirana mwese nkuko muriko murabibona turi ngaha ni mu ntara ya Kayanza tukaba duhejeje kuraba urukino rwako rurahuza Kayanza United n'umugwi wa Vitalo. Urukino rwari rumeze neza cyane mwese nkuko mwabibonye, ariko tuhejeje kubona umwigeme yaririmbye indirimbo y'umugwi wa Kayanza United mugabo n'ubundi asanzwe aririmba n'indirimbo ziwe giciwe. Tukaba dushaka tugira icyo tumubagije cyangwa tumuvugisha kugira mwumve impano y'umwana. Hari igihe usanga umuntu afite impano mugabo gahera ino muri interieur nkuko mumaze kinsi mubona benshi byo bakoze bayimanukana mu gisagara canke bakegera mu kiyaya hama ukabona byinshi byabo byiza batara abantu benshi batari bazi ugasanga n'umuntu afite impano mugabo ataronka uburyo ishobora kumenyekana cyagira gute. Reka ndaba tule akagace banze kwanza mu karahawe turakura mu kije murakoze ndabaramukije namwe amakuru imisi meza ndashima umukanza ameze gute harakanye tu tuwaje kumva indirimbo yakiriye abakinyi muri stade bavuga ko ari we wayiririmbye. Imbere yuko kwanza tugira byose tuvugana abanza ubwire abantu tuko tuvugana nande kwanza urinde. Je nitwa izina abavyeyi bampaye nitwa Mbarashimana Rahma, hama izina ry'ubuhizi nkoresha ni Miss Rahma. Miss Rahma. Miss Rahma muzima bwo n'icyo sanza kuri. Je donc nkora ibintu byerekanye n'amagato, abasanzwe ndiga ndi umunyeshuri nkaca nkora ikintu citwa musique. Gaton musique kandi ukaba uri umunyeshuri wiga mu kangahe? Ni ga seconde scientifique. Mu mazi imyaka ingahe? Imyaka ingahe y'ibiki? Ubuvutse ryari? Jewe mfite 18 navutse muri 2002. Uko uravuga ibintu nk'ibyo byose ukora umenga byari ibintu byasaba kuba bikora umuntu akuze mugabo ukiracyari umwana muto ivyo nivyo gukora amagato wabyize ryari? No, iyo ni mentalite y'abantu. Iyo ufise umwete nta kidashoboka. Natangiye kubikora ngiye mu wa kabiri mwaka haciye umwaka ndabitangiye. Ubikorera he? Ndabikorera muhira sindashinga akatiriye nyene kanje akalimentation guco. Hama ibijanye na muziki nibyo byatumye ndakumenya. Ibijanye no muziki nabyo wabyinjiyemo gute byakujamo gute kugira utangaye kubikora? Ibijanye na muziki je kuva kera nararirimba nari mfise iyo mpano gusa sinabishira ku mugaragaro naratinya mu bisanzwe me ngendagira ama inspiration ku bantu baririmba abakobwa ibiki mu bisanzwe nk'ubuje hari abo ndiko ndavyura kuko nubahuze ico kintu kandi anko ndi umumizimani. Yego uraririmba kandi uri umumizimani? Yego abavyeyi babo bose ni abamizimani? Yego uyo ubonye uri kuraririmba bavyakira gute? Nakubwiye ko yari mentalite y'abantu. Ariko nshaka kumenya je numvise indirimbo yawe ndi ngaha kuri stade ijanye n'ibintu byo gufana umugwi wa Kayanza United, ariko mu buzima bwa misi yose ari indirimbo wamaze kuririmba canke ni wabikoze gusa kubera kuba umufana? Ndafise ikindi gikorwa canje nakoreye i Bujumbura muri Master Music, indirimbo yitwa Reasons iyo wanje iyi nayo niyo nakoreye abafana nongera nkorera n'abakinyi. Abantu babyumva ariko barakumva ngaha mu Kayanza Miss Rahma umuziki bakwakira gute? Urabizi kwanza nigiko kibagiwe cyane ku bakobwa ubona bakwakira gute? Abantu bakwakira gute iyo babona umuziki ukoze bawakira gute mu kibano? Bawakira neza gusa kiretse yuko batangara babonye ukuntu ngana ibyo nkora donc je numubenda renze. Kugera ubu Miss Rahma nizihe ntambamye ahora nazo mu cyane muziki? Abantu nyene donc ni byinshi abantu baragukritika ukuntu ngo iyo uri forte vraiment nta kidashoboka vraiment. Urabigerageza kabishobora cyane gose. Hari cyo bona bishobora gukungura cyangwa bizokungura muri kazoza? Yego vraiment biriho byinshi nashimiye kuvugira ngaha. Yego vraiment. Mbega wiga ibiki? Je ni ga scientifique. Ukaba ukora n'umuziki kandi? Nakubwiye ko ngira n'amagato. Kugeza ubu abashaka turetse umuziki kubera ko navyo byose biza muri ry'amagato ushaka nka gato duce tugira ko iyo gusanga hehe komande ushobora kugira n'inkinzingana gute ubikorera ngahe canke amafaranga duvuge tugire ko tubwira n'abantu abakeneye nk'igato bashobora kugira gushorere. Miss Rahma uwo mukura he umutora gute? Ni gufata nime yanje ama nakubwiye yuko ndabikorera muhira sindashinga yego sindagashinga amahera nayo nkorera 25-30 urumva no mu Kayanza vraiment bizaho kuntu nibizimbutse bizaho abantu baho ntibarekura ngo ifo kubajana gato gato nkakorera ayo mahera hamunkeneye akandondera kuri phone benshi baranze barashobora
kuzihanahana sinshimye ntushimye kuzitanga ngaha gira akajambo ubwiye abafana ba Kanzani City. vraiment ndabakunda cyane mwakira indirimbo yanje byaranshimishije vraiment mwarakoze pe kandi nongera ndababwira yuko ibindi bikorwa biriko biraza cyane mubirindire. Ariko ushaka kumenya urafise manager uri kora giti cyawe canke ubwo buryo bwo kugira uje muri studio nka Master Music ugerayo gute kugira ko ndabizi si uburyo buke muri Master Music ukuntu nagezeyo vyaciye muri competition twakoze hama nja mu batsinze hama baduha promotion y'indirimbo hama manager wanje nobwo ko ari abavyeyi bamfasha bakanshigikira n'abandi bantu ku ruhande ntashimye kuvuga barabitahura abavyeyi bawe karagayowe cyane gose kugira niki ukora muhira kugira ngo bashobore kumva ko ushaka gukora umuziki mu rugo rw'abamizirima kandi bakagutahura bivana n'abavyeyi muhira witwara gutumeze gute bakwemera gute ko igihe ubonye umukobwa agiye nko mu ivyo cyangwa kuvuga ngo nigenzo mibiki bivana n'ukuntu umuntu yakuze bakabona ati umuntu vraiment ibi ntashobora kubijamo kandi ndazi neza ko banyizeye ko nanje ndazi iryo kosa ntaryo nokora mu bisanzwe ndagerageza kuko ndi umukobwa ndagerageza kwitwara neza. Ariko Rahma urubona abandi bakobwa iyo bari mu muziki imyitwarire yabo canke iki yego wewe akajambo babwira n'abandi bose bataraza mugabo bafise ivyo byumviro byo kuza bo bizamwo gute nko ukoresha ihe tuvugira ngo ubitsinde bya byose bana bizunguruka biza ntibaze bumva yuko baje kubikora mu bisanzwe umuziki bwase umwuga ni passion ni passion kubera uje kubikora uvuga ati angire mpigare amahera karabaye urabipfuye we bikore wumva ubikunze kandi vraiment ndavyuye abakobwa bose bakiryamye baze bakore kuko udakoze gare gatwaje gukora kwiye urakora amafaranga kizana arizana cyane we gusukira gukora nta bindi. Reka tugushimire dushimire abakadukurikira ariko gira akajambo kamwe watangarije bose muri rusange. Ndabashimiye cyonyene gusa kandi babandanye bakurikirana ibikorwa byanje. Ushubwira n'abakunzi b'Ikimamara TV bakagira subscribe. Hose ugire. Ko narindi ni wambariye nibagiye kuba. Nta kibazo yiko. Ndabakunda cyane kwa mwiyumviriye ko maka kajya ko kwisigura imbere y'abantu cimwe kubatangariza icondi. Itevye sanze ndayikurikira. Wose nzikurikirana kuri Facebook cyangwa kuri YouTube. Hose. Urasobanutse musanze nje ndabibona. Ndabashimiye vraiment nongera nshimira abantu bakiri indirimbo zanje abakurikirana ibikorwa byanje mubandanye vraiment muzaba mukoze basanzwe babizi like subscribe and share for more please. Reka tugushimire murakoze nawe.